ndabaramukije bakunzi ibiganiro bica ku rubuga rwacu RY'URWARUKA tungira kubaha ikaze muri aya makuru yacu aho tugiye kubaha amakuru twashoboye gutorokanya ku ntambara iriko irabera mu gihugu ca Kongo aho umuhari wa M23 ubandanya guhekura abenegihugu ba Kongo. Muri aya makuru tuza kubabwira ibiriko birabera muri kano gace ka Buvira, Ruvunge n'ibivugwa hariya i Bukavu ndetse na Goma, ariko tuza kwibanda cane aha i Buvira no mu Ruvunge aho bivugwa ko amasasu abandanya cane i Buvira. Ndongeye kubaha ikaze kuri mikro muri kumwe na Irankunda Ado Desire. Ewe ijwi ry'urwaruka ntawe utokumviriza ijwi ry'urwaruka FM. Buvira ihereranye na Gatumba, Ruvunge itumbereye komine Rugombo aho impunzi ari nyinshi cyane zibandanya zita izabo, ariko muri kano kanya agace katorohewe na gace ka Buvira gahereranye no mu Gatumba aho hazindutse humvikana amasasu menshi, ariko bikavugwa ko ari abasirikare ba Kongo basa nk'abataye umurongo bariko baraturatuza abenegihugu ba Kongo. Ico gikorwa cy'abo basirikare kikaba kiriko kerekana isura mbi, ariko nubwo biruko nta bagwanyi ba M23 barashika mu buce bwa Buvira na Ruvunge. Amakuru dukura aho mu Ruvunge na Buvira avuga ko mu gisirikare ca Kongo harimwo abasirikare bataye ibanga. Abo rero batari ku rutonde nibo bagaruka bakarasa amasasu menshi cyane kugira abanyagihugu bumve ko batewe bace bahunga hanyuma baronke uko binjira mu mihana y'abantu babibe. Mu gihe abo basirikare bohagarika ubwo bube gito, abahunze boshobora guhunguka kuko ivyo bice atamwa ariyo. Ikindi giteye impungenge abanyekongo nuko bafise amakuru ariko atarizegwa neza yuko abagwanyi ba M23 bamaze nabo kwambara impuzu zisa n'izigisirikare cy'igihugu ca Kongo. Ibyo bikaba n'iyindi mpamvu ituma n'umusirikare wese babonye baca biruka bagahunga, ariko amakuru ubu dufise yo kwizegwa nuko igice cyose ca Kongo giheranye n'intara ya Cibitoke nuko atabagwanyi ba M23 bahabarizwa. Amakuru dukesha ikimenyesha makuru RDC kimenyesha ko abagwanyi ba M23 bashigikiwe n'u Rwanda bavuga ko bigaruriye ikibuga c'indege ca Kivu gikorera i Bukavu, umugwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajepfo mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari ikibuga c'indege gikoreshwa cane mu ndege zitegamiye kuri leta n'indege za gisirikare, ndetse niho ingabo za RDC ziherereye. Niyo nzitizi ya nyuma ikomeye ya gisirikare y'ingabo z'inyeshamba mbere yo kugera mu gisagara c'abantu barenga imiliyoni. Ikibuga ca kabiri kiri mu karere kilometero 30. Bivugwa ko izo nyeshamba zahanganye n'imyigaragambyo aho zariko zinyura muri ico gisagara. Ibiro by'itangazamakuru rya AFP bivuga ko abasirikare ba Kongo bavuye mu kibuga c'indege basubira i Bukavu. Ibiro by'itangazamakuru Reuters byatangaje ko abagwanyi ba M23 nabo bigaruriye Katana, igisagara kiri ku birometero 7 uvuye ku kibuga c'indege. Izi nyeshamba zije mbere y'inama y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika itangira muri Ethiopia kwa gatandatu. Kutumvikana muri RDC zizoba ingingo nyamukuru yo kuganirwa ko mu nama ngarukamwaka y'imisi 2. Perezida wa Kongo byari byitezwe ko azitabira iyi nama, ariko ministre w'intebe w'igihugu ubu bitekanijwe ko azomusubiriza. Kwa gatanu Tshisekedi yitabiriye inama y'umutekano yabereye mu Budagi mu rwego rwo kurushaho kubona imfashanyo mpuzamakungu nk'uko byatangajwe na perezida ku mbuga ngurukana bumenyi. Mu itanguriro z'uku kwezi ihuriro ry'inyeshamba M23 ryatangaje ko zizoshira mu bikorwa imigwano imwe, ariko zikomeze imigwano nyuma y'imisi 2 ituje. Mu mpera z'ukwezi kwa Nzero abagwanyi ba M23 bagabye igitero cihuse maze bigarurira Goma, umugwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kuva ico gihe ingabo zagiye zerekeza mu majepfo yerekeza i Bukavu. Inyeshamba zifatwa nk'igihome gikomeye. Inyeshamba zagerageje kwerekeza mu majepfo nyuma yo gufata Goma,
igisagara kinini mu burasirazuba bwa RDC. Reka tubashimire cyane mwebwe mwese mudahengeshanya kurikirana ibiganiro byacu, twongera kwamagarira mu yandi makuru tuza kuba twabatorokanirije. Mwari kumwe na jewe Irankunda Ado Desire.